nimbungabunga ndakubungabunge, ninkingira nanje ndagukingire. No kuvuga yuko ari magiriranire. Mpere kuri iki, ibintu byose n'urufatangane. Hariho interconnectivité, no kuvuga ndagukeneye nawe urankeneye. Ibiti n'ibikoko birafise aho bihurira, birakeneraniye, harimwo urufatangane, kimwe ntikibaho ikindi kitariho. Ega hariho bitwabivuze kuko ntawo bivugira rimwe ngo abiheze. Nkazi ya mpamvu tuguma tuvuga, hariho bishitse zikazimangana, hariho ibinyabuzima bizoca bizimangana. Kenshi na kenshi muze murabe impamvu aho ambo zitumye, uzosanga izindi mbuto zica zirandamuka zikamera inyuma y'imisi mikeya. Aho ni imbuto z'amufe, n'ibizindi mbuto z'ivyamwa. Ni kuvuga yuko ni ivyo bikoko byazimangana, hariho n'ibindi biti bizoca bibikwirikira. Rero ni ngirira iki nanye ndakugirira iki. Umuntu yashizweho kugira ngo abungabunge ivyo bibanza. Imana igikorwa yahaye umuntu ni gestion, no kuvuga kubitunganya neza, no kubitunganya neza. Rero iyo urwaruka mu kuruhimiriza ko bakingira izo mpamvu, no kugira ngo zimaze gutunganirwa zigatekereza ntizame ziriko zirangara, haca hakwirikira ko tubafasha gutunganya neza ivya mukerarugendo. Ba mukerarugendo iyo baje bazana amafaranga, bazana ivyiyumviro, bazana bazanye ibintu byinshi, kuko harimwo n'icya communication. Iyo aje agasanga witunganije neza, agenda arakuyaga neza. Urumva rero dushaka ko izo mpamvu naho ziba hatunganywa neza, agakingirwa. Izo mpamvu rero zikaje zituma ba mukerarugendo baje bakazana ayo mafaranga. Ayo mafaranga nayo igihugu kirayakeneye, ikigega cy'igihugu kirayakeneye. Ariko kandi iyo bagiye mu karere kanaka bararya, bararyama, baranywa. Ivyo navyo ni gwagwaruka rubidandaza n'abandi n'abavyeyi babo. Urumva rero ni mbungabunga, hanyuma nanje ndaguteza imbere. None ntiyumva yuko ari magiriranire. Ico rero turagishimikira ko cyane, kuko dushaka ko inzimamfu n'ibibanza zibamwo tubitunganya neza, tubikabivyaza amafaranga, tukabizavyaza umusaruro mu buryo bw'ubutunzi tutabihungabanije.